ngo yitwa Kazungu, vyamenyekanye. Ngo yitwa Kazungu, ngo vyamenyekanye, ya nkozi y'ikibi imwe yarya abantu, ariko akibagira yuko hariho ibikoko vyaremewe kuribwa. Ngo yitwa Kazungu, numwe mu nkozi z'ikibi kuva mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu bantu bariko baravugangwa mu majambo menshi agiye atandukanye, bamwe mu bantu bakoze ibibi byinshi bigiye bitandukanye. Uno munsi igenekerezo itariki 22 niho bashoboye kuja mu rukiko, aho yari kumwe n'umuryango wabo wose, aho yambitswe minoti yinjira mu muduga y'abantu b'inkozi z'ibibi, yurira ndetse akaja mu ibohero rikuru rya Mpimba rimwe ryitwa mu Bugesera kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru ndiko ndayavuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko aya makuru ndiko ntumbera ku nkozi z'ikibi zidakwiye mu gihugu cyahariho hose, yakoze amabi menshi agiye atandukanye. Rimwe ndibaza yuko abantu tutaremwe, cyangwa nkibaza yuko bikwiye kugenda gute kugira twifate nk'abandi bantu. Umwe mu nkozi z'ibibi bikomakomeye ndetse bubahuka gukora ikibi ikiremwa muntu abantu tutokora, niwe yaraye agiye mu rukiko ndetse agacibwa urubanza, akavuga amajambo menshi agiye atandukanye, icyatumye abikora n'icyatumye abarya bamwe akabahamba mu nzu asanzwe abamwo. Yitwa Kazungu, numwe mu bantu yarafise umuvyeyi wiwe, ndetse ari we muvyeyi wa mbere twabonye arira cyane bariko baramwuriza mu modoka y'Ubugesera, nk'uko abanyarwanda benshi bagiye batandukanye bakunda kubivuga. Benshi tukibaza uno muntu byagenze gute kugira yumvire gukora amabi nk'aya anya, kurya abantu, abandi bantu abahamba mu nzu yiwe. Mbega uyu muntu Kazungu w'umunyarwanda yarasanzwe afise umugore? Mbega uyu muntu w'umunyarwanda yakoze amabi nk'aya menshi agiye atandukanye, yarasanzwe afise abana? Abantu benshi baribaza icyatumye abikora. Yatanze umuco mwinshi ugiye utandukanye, twaravye ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye zo mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye baramupostinga tukiyumvira ati mbega ibyo bavuga nibyo. Ariko turazi amakuru menshi agiye atandukanye bakunda kupostinga ibintu bimwe bimwe. Reka ndabasabe ubande bwa mbere na mbere mukande subscribe na comment kuri icyo TV ko yazanye amakuru menshi agiye atandukanye, ndetse ndababwira yuko umuntu wa mbere abashikiriza amakuru meza atohoje neza ni Jasmine Masambamba, umwe mu bantu niyumvira yuko ndo wa mbere nkunda kurondera ikigezweho n'igishaka yuko abantu benshi bakimenya. Ndazi yuko mwadusavye ibintu byose, kubera iki izi nkuru mutetse muraziduha tumenye abantu uko bagenda. Ino nkozi y'ikibi kuva mu gihugu cy'u Rwanda, uno munsi igenekerezo teki 22 bagiye mu rukiko. Ariko ndabibutse yuko ino interview ndiko ndayikora mu masaha aremereye cyane, nimwabona muyirose ku mwanya atariwo munyihanganiro. Ariko itariki 22 mu Burundi no mu Rwanda niho yashoboye kumvirizwa, ndetse akavuga n'icyatumye abikora. Abantu benshi bibagije kubera iki uno muntu yakora ano mabi menshi agiye atandukanye, mbega n'igiki? Ariko umuntu ashaka gukora amabi atashobora kuvuga ijambo nyamukuru cyatumye abikora, rimwe na rimwe akabesha. Ubwa mbere na mbere naravuze yuko ari filimasoni yatumye abikora. Umuntu arashobora kuba ari mu ibohero akagutelefona akakubwira yuko mwatsindiye amamoto, ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'agaciro bituma ubuzima wowe urimwo uhinduka, hanyuma bigatuma hindura demarishe ukumviriza ujya muntu utazi, ukabona yuko kweri shitani yakugendeye ashaka guha ubutunzi bwinshi bigiye butandukanye. Ni nabwo bwatumye uno Kazungu kuva mu gihugu cy'u Rwanda aribyo byamugendeye kwiyumvira kwica abantu, bamwe abarya abandi
abahamba mu nzu. Birababaje kubona umuntu, ikiremwa muntu kijya ikindi kiremwa muntu atangorane na kimwe giteye. Narababwiye yuko nabazaniye umwigeme yavuze amajambo menshi agiye atandukanye, yashoboye kuryamana nawe akumva aratelefone mbega tumukoze iki, hanyuma akoma induru, abona umenga iyo musarisha yobona byinshi, hanyuma abona kumureka. Iyo video narayibazaniye, ariko ndabibutse yuko tuba dukeneye kumenya amakuru menshi agiye atandukanye. Ndabibutse yuko tuba dushaka gufotora muri Cyubahiro TV, mukaronka amamariyaje ameze neza, mukaronka imitaka imeze neza, mukaronka umufotografe ameze neza. Mushobora kwinjira kuri page ya Cyubahiro TV ya Facebook, mukandika ndashaka umuntu yoshobora kumfotora. Ibi byose mwashaka kubironka ariko mukurikije ibisabwa byacu. Ese bakunze ba Cyubahiro TV, mubaneye mukana subscribe na comment, ariko ndabibutse yuko je ndi umwe mu bantu nkunda kubazanira amakuru menshi agiye atandukanye kugira tuzane projet nziza ishobora no kubaka igihugu no guhanura abantu. Aka kanya nari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho nako ndababwira inkozi z'ikibi Yari mu gihugu cy'u Rwanda yishe abantu, bamwe ikabarya abandi ikabahamba mu nzu, aho uno munsi yashoboye kwinjira mu rukiko igenekerezo ry'itariki 22 mu Burundi no mu Rwanda, aho tubandanya tuba amakuru menshi agiye atandukanye kugira muze muramenya ibintu bimwe bimwe bishobora kuba byohanura abantu ndetse bikubaka abantu, kugira tumenye ukungene twitwara no kungene dushaka kuba n'intumbero dushaka gushika. Kuko turazi yuko hariho abasenzi, hariho abantu badasenga. Bajye basenga baje baradufasha kugira tuze turahanurwa hamwe hamwe tuba tutifuza gushikako cyangwa tuba tutifuza gukora. Wanenge mukanda subscribe na comment. Kuri mikoro mari kumwe na Jasmine, bane turakunda cyane.